duhejeje ku bintu bijanye n'ido rya contrat duca tubona kugira conference de presse ariyo mpamvu rero mwabonye mutabonetse novuga ko ari kosa ryabaye ariyo mpamvu numva umengano risabira imbabazi kubera yuko mwatiriza kuba muri kiriya kibanza ariko urabona ko bitakunze. Hagara niyo mpamvu ndiko ndaza mvuga ati iyi nkoni maze kubita abantu benshi kunyo. Ibizoro byose byinjiye ngani je ndafata nkakubita kunyo nkavuga ati iyi nkoni itarukira ku bintu byinshi bitandukanye. Umwanda mukuru imikoshi yari yoshigwa ngaha. Navuga ati no musirikanda yoze kugira ngo naho nzokubita umuntu zo mukubita inkoni ifise amaraso yera. Mvuga ati inkoni ifise umwuka wera ikubitswe yogejwe. Neza ko ahura n'intambamyi nyinshi ariko ndagusabye ngo ubane nawe ahari Imana ubane nawe mu bikorwa by'uhezagira imirimo y'amaboko yiwe ndakwinginze kugira ngo mwami Imana zimakomeze kubona ikiganza cawe imitego yose ya Satani ndayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Kubganje nabonye atorosha aho nyene baca umugani mu kirundi ndira kura n'isumbi ya yujuje umuvyeyi amara umuvyeyi. Urazi ko umugore wawe yahukana umugore wawe yahukanye gusa kimwe cyo naho yahukanye sinzabwiye yuko agukunda. Famba umugore wanje ni gute ashobora kwahukana ntabimbwire je umugabo wiwe kinzanye ufite igihe ejo nzoye ngaha nahuye n'umugabo wawe ibintu yakoze byarantangaje.